nashaka kubibutsa gaze hano turafise abahinga b'amajwi bashaka ko baririmba neza, turafise abavuga butumwa bashobora kuba bakorera mu bibanza bitandukanye bavuga ubutumwa bwiza. Ariko kandi iki gikorwa twaje mu mugoroba gifatanye no guhimbaza ntabwo kiraba abaririmbyi, ariko ni igikorwa kiraba umubiri wa Kristo muri rusange. Haleluya! Ni igikorwa kiraba umuntu wese yavutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu uzobona rimwe na rimwe abantu bakihenda. Urashaka ko waje ngahari imitwaro ufise, abandi bakaza afise ibintu yagiriza Imana, akavuga ngo batamba badatamba ntibindaba kuko hari n'imitwaro mfise utarishura. Ariko biriza ndakwibutse, Imana yacu yo bikore cyo bikorwa yitwa Imana yo guhimbazwa. Imana yacu yo cinzira canke itozi icaye kuma yitwa Imana yo guhimbaza. Wanashaka usomye Bibiliya mu bukuru bwayo, ubwenge bwayo ntibuzerangurika, naho ibintu byose byoshaka bigahinduka yo ntihinduka. Amen. Niyo mpamvu ujya mwanditsi wa Zaburi hari 150 umurongo wa 6 yahereje avuga ngo igihumeka cose nigishima Uhoraho, kuko yarazi cari karavuga. Ivyaremwe byose bihari, nta kintu na kimwe ciremye, byose byaremeye guhimbaza Imana. Amen. Uyu mugoroba barambwiye ngo hari teme ivuga ku mutima wo guhimbaza. Uguhimbaza hari abantu ndibaza, ariko turiko turabitahura ku bwinshi, ariko hari kuntu twakuze tumenya ngo hari iminota 30 baduha ya mbere ya dimanche y'indirimbo baba ariko barahimbaza Imana, sivyo? Ahandi ndibuka hari intara mpora njamwo, pastor mu matangazo akitonda akavuga tubiriza ishengero bizokwinjira saa 3, ngo abifuza bwa burimbo bugenda bukebuke ngo buzotangura saa 2:30. Urumva rero ngo bazoza abo bantu babwifuza ngo ariko ishengero rizinjira saa ngapi? Saa 3. Akaba arahejeje gucisha umurongo mu Imana ivuga ku bijanye no guhimbaza, kandi no kubitahura kubera ijambo ry'Imana ubundi ikintu cyose gisaba ubumenyi. Haleluya! Uguhimbaza birivuga bene data kuratandukanye n'indirimbo turiko turaririmba ngaha. Uguhimbaza birivuga kuratandukanye n'ingene twozana ama instrument ku rwego rwo hejuru mwe mwibaza, tukaja kuri stade intwari nibayuzuza, tukazana abaririmbyi b'abahinga bagenda bakurakuranwa bikora mu gahogo. Kugeza ngaho sibyo bisigura turiko turahimbaza Imana bene data. Kubera ibyo ndashobora kubikora ndi umuririmbyi ariko ntarakizwa, ndashobora kubikora nkaririmba ariko mvuye nkaja mu byaha, ndashobora kubikora mfise ijwi ryiza, mwese mwandunguruka mukavuga ngo muri musaga ujya muntu yarasaze mu kuririmba, ariko Imana yandungura ikavuga ngo ahubwo n'umusazi mu byaha. Ariko abandi bandaba ngo ukuririmba vraiment nta wundi munganya. Ushobora guhimbaza bene data biratandukanye n'izi ngabire dufise. Guhimbaza biratandukanye no kwikora mu gahogo. Abantu bose barashoboye kuba baririmbyi, ariko si bose bashoboye kuba bahimbaza Imana. Mwabyumvise? Abantu bose muri iki kibanza turimo no mu Burundi no mu mahanga barashoboye kwitwa baririmbyi, ariko si bose bashoboye kwitwa bahimbaza Imana. Haleluya! None guhimbaza ni giki? Reka twisunge ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 4 umurongo w'10. Sitwara umuntu yobanguka akazana gusomera kugira dukoreshe umwanya. Ubwiza bwa Matayo 4:10 hariho habonye yanyarutse.
arababwira ati mva ko Satani kuko byanditswe ngo horaho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyine. Nta ufise bera y'icyongereza cyangwa igiswahili ufise ikirundi gusa igiswahili usomere igiswahili hari ijambo ndiko ndashaka ko twumva. Ndipo Yesu alipowaambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Amen. Ijambo narondera ni kuabudu. Yesu ashimwe. Ubundi twumvise kuabudu cyangwa mu cyongereza worship, twebwe tuza direct mango kuririmba. Ariko amakuru ndazi murasoma Bibiliya, aha hantu Yesu yarari ahuye na Satani, nta instrument yari ihari, nta microphone yari ihari, nta piano yari ihari, ariko biza gute bavugana iki kintu kuabudu, ubuzima bwo guhimbaza. Yesu ashimwe. Nigiki cyabaye? Ubundi Satani arasobanukiwe neza ngo guhimbaza n'igiki, kuko mwibuke yari umuhinga bikora mu ijuru twe tutaranabikora. Niyo mpamvu nimba ari abantu ba mbere yiruka nabo n'abantu bitwa bahimbaza, kuko arabizi ngo igikorwa bariko barakora nico nahora nkora. Haleluya. Yesu amaze iminsi 40 yisonzesheje, Satani yaraje amugerageza afatiye cyane kuco guhimbaza kuri. Yamubwiye ngo niwafukamira ukansenga ndaguha ubwami bwose bwo mu isi. Yesu yamwishe ko Imana yonyene nikwiye gusengwa canke guhimbazwa. Mubare rugendiri babuze. Ntavuze ngo Imana yonyene nikwiye kuvugirizwa ibitari. Ntavuze Imana yonyene nikwiye kuvugirizwa piano. Imana yonyene ni Mungu ndo anapaswa kuabudiwa, ni yonyene nikwiye guhimbazwa. Tubone kinga tugiye mu itongo rya Edeni, usoma ijambo ry'Imana, hari ukuntu Imana ngo yahoriza ku mugoroba igasanga Adamu na Eva aho bari bakagiranira ikiganiro. Haleluya. Bakagiranira ubusabane bavugana, Imana ikumva ivyo bavuga nabo bakayibwira. Ico gicapo mu itongo rya Edeni nta mainstrima yari ahari, nta baririmbyi bari bariyo. Ico gicapo ni gicapo Imana yerekana urugezo rw'ingene turondera kuguhimbaza bidahagaze ku ngabire zacu, ariko guhimbaza ni migenderere myiza umuntu agiranira n'Imana. Amen. Haleluya. Uguhimbaza ni iki? Ni migenderere myiza umuntu agiranira n'iki? N'Imana. N'abantu basamaye batariho kabisa. Mubonye mama Evelyn. Okay. Uguhimbaza ni migenderere umuntu agiranira n'iki? Bene ati miziki itaraza mumbarizo ntumwicaranye ngo Imana mufitane imigenderere imeze gute. Kubera ko uguhimbaza no gutazira n'ivyo nyene bihera ngaho. Haleluya. 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 Bene data, ndibuka ndamaze imyaka ishika 20 ndirimba, ariko hari amakosa menshi nabonye. Amakosa menshi nabonye naya ni ingene umuririmbyi ashira ingufu nyinshi mu byo kuririmba, ariko ugasanga ubuzima bwo kugenda ariyegura Kristo ngo Yesu ubwo buzima ntumubaze. Mwabyumvise? Ni ingabire ndayifise, ndaja muri studio indirimbo ndazisohora n'iki, ubu rero turagowe, bari busy no kuja ku rubuga bamenyekane.
akaririmbo mutegasize kuri statarabamara muri he ngomba amavyuzi kandi ibyo si bibi ni byiza kuko na jewe ndacayo hari ariko ikibazo kimeze uku ufitana imigendere n'uyo Kristo ingana gute cyangwa uririmba nk'abaroriro nk'abandi bose haleluya haleluya dusoma Yohana igice cya 4:22 umurongo wa 23 Yohana 4 abashitsi baje karibu Yohana 4:22 mufashe pasa mikrofone uge Yohana 4:22 aravuga ngo mwebwe musenga ico mutazi tweho dusenga ico tuzi uko agakiza gaturuka mu bayuda ariko igihe kiza kandi kirashitse niyabasenga bukuri bazosengera data mu mwemu no mukuri ko data arondera bamusenga bameze batyo Imana ni mwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mukuri nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo uwo hazozira niwe azoduserurira byose reka pasa dusubiremo iyi nyene 22 na 23 gusa mwebwe musenga ico mutazi two dusenga ico tuzi kwa agakiza gaturuka mu bayuda ariko igihe kiza kandi kirashitse niyabasenga bukuri bazosengera data mu mwemu no mukuri kuko data arondera bamusenga bameze batyo amen igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga data bazomusenga muki mu mwemu no ukuri ni igiki Yesu ariko aravuga uyu mudamu bahuye ku iriba rya Yakobo hari ibiganiro bagiraniye muri ibyo biganiro uyu mudamu yereka Yesu ko asanzwe afise idini asengeramo babandanya bavugana Yesu asanga uyu mugore avuga n'ubwo asenga kubera aya majambo n'umuntu ukaja mu Giswahili no mu Congereza akoresha ya majambo dukunda kwitiza tugiye muri worship tugiye muri louange spéciale urumva ariko ngaha nikamubwira ngo uyu mugore biganiro bagiranira Yesu bavuganye umugore yisanze ari maraya ni maraya afise abagabo 5 bagenda ibiganiro bagiraniye Yesu amuravye asanga n'umunyamacakubiri avuga ngo mwebwe abayuda n'abaki abasamariya baranenana ntaho duhuriye ikindi aboshwe n'idini Yesu agerageza kumwereka ngo naho uriko wishimira ivyo abantu bampimbaza n'abantu bavutse ubwa kabiri ntushobora guhimbaza Imana utaravuka ubwa kabiri mu yindi mvugo utarakizwa mwari muzi ko ushobora kuririmba ngaho utarakizwa urugendo ingabire hari amakosa sinobyita amakosa ariko ingabire hari ukuntu twanyegeye muri zo twisanga tubikora neza tutatwishyira muri pozisiyo y'abantu Imana yemera haleluya muri pozisiyo Imana abantu yemera ahantu umwana w'umuhungu uwo mwana tuteresha igisimba ngaha twese tugaterura intebe tuvuga ngo bene data ni kuva tubaho ariko kugeza ngaho Imana yamurunguruka ati murazi ko ataravuka ubwa kabiri uyo muntu kubera yivuga ngo je sindabizo ngabire muraba jewe ndabiki umutima yaranyakiriye uwo muntu aranyubaha uguhimbaza n'ubuzima bwo kubuhimbaza agendera kura mu ishusho ryo kumenya wahimbaza haleluya bene data indirimbo zirakwirikira icihutirwa sindirimbo icihutirwa ni jewe mu maso y'Imana ndinde je mu maso y'Imana mboneka gute haleluya ivyo bigahera indirimbo ndirimba ziragira 6 kubera ko uri muri jewe ni wa produce ubuzima muri izo ndirimbo haleluya
niwe produce ubuzima. Je nama nibaza turagira ngo ruwanje adoration, ruwanje special, genda urabe nta n'umuntu akira grippe, ayikire gute? Ayikire gute? Abaziririmba n'ababarubaru bari ngaha. Ariko simwe ndiko ndavuga ubuzima jewe nabaye mu beneda. Kubita igisirimbi Imana ikakuraba toki gira sport ni waheza wikora ivyuya uraza gutaha. Kubera Imana igumerana ivuga ngo uguhimbaza jewe nemera n'abantu bariko baraproduce ubuzima bwo kunyubaha, n'abantu tubana nyakubana, n'abantu bazi agaciro k'ijambo ryanje, n'abantu bazi ko ari abana b'Imana dusanzwe dufitaniye iki imigenderanire. Nenda abaza urashobora gukora boss mutigera muvuga. Bateguye amasengesho kwisonzesha wabwiye kwirira ubwabigori hariya siko? So bavuze ati bana iyi ni ndyo gusenga ahubwo we nindwe bana nindwe utangura gupotera. Nahima Yesu amubwiye ngo Imana ni mpwemu kandi abayisenga agomba kwisenga mu mpwemu no muki n'umukuri. Iyi Imana ivuga mu kuri ni n'abantu bampimbaza biciye mu ijambo ryanje honyene nta handi. Niyo mpamvu aba worship leader muri ngaha mukunda kurongora indirimbo moza muri biganza mukunda kuririmbisha ishengero muri ariko nkonda bahanunde amakosa dukunda gukora. Urashobora kuza ngaho imbere y'ishengero kandi abantu ni benshi siko ukagira confusion ivuga ngo bana ko batari ko baratamba wihanukira ukarondera ikiririmbo kidahoye n'ijambo ry'Imana rivuga kugira gusa uryohera abantu ngo batambe da. Abandi amakohari ngira ubara bihebye barashaka kuja ahantu babatumiye uko ngo batokesheje bajya mu ngabo wogira duhindo zya ndimbo twari twagize juste repertoire gahindukira ngaho mu nzira atari guhimbaza Imana ariko yo kwemeza iki. Bereta mu yindi mvugo guhimbaza Imana ni ubuzima bwo kubahana bwo kubaho ufise umutima umenekeye Imana. Iby'indirimbo turabiza ko si bibi ariko ikibanza si iki, kibanza si indirimbo. Haleluya, haleluya. Hajya hano havuze ngo ubuzima bwo gusenga cyangwa guhimbaza icyo utazi ni ubuzima bwo kwamuja mu rusengero ukora ibikorwa byose by'Imana ariko udahinduka mu ngeso zawe nubwo ijambo ry'Imana ryama rivuga. Ntihagiye yavuze ngo mwe muhimbaza icyo mutazi. Ni ubuzima aho umuntu yamaja mu rusengero iminsi yose nubari ngaha ariko apfa kurenga hajya atangura kubaho ubuzima abantu babaza ngo mbega sengera he ujya mu yindi mvuga guhimbaza Imana. Pastor mbona uwundongoye muri kohara mbona cyangwa atambona kwishura ngo mandama ivyamwa by'abana b'Imana kwisoko simpindagurika ngo mandi wa wundi uwakijijwe wa wundi baraba ngo ujya mu ntagize gute arakijijwe. Bene guhimbaza n'ivyo guhimbaza Imana ariko hari gihuza ngo umuntu waje ngo singo umuntu ngo azozarandaba kubera iki barakuraba nyine barakuraba kuko wovuga ko wakijijwe. Hama ijambo ry'Imana kavuga ngo mwebwe ngo mumeze nk'igisagara kiri ku mpinga y'iki none barakiraba ico gisagara kiriko kiragenda gute muri quartier kiriko kiragenda gute. Uzi urashobora kuba ufise umuntu bene data no muririmbyi abantu muri quartier by'ukuri asengeraho uyu muntu yimyitwarire yiwe izi mvugo ziwe ubuzima baho akorotsa bahe kubera ko barabye ntaho bihuriye n'abana b'Imana. Ibyo nyifatwa neza Yesu. Haleluya, haleluya. Turiko turajana indazi hari ibintu mushaka gushika ariko turabishika kareke ibya mbere. Imana ishaka ko twese tuba bahimbaza ukuri. Yesu ashimwe. Bene data ibintu by'imiziki tuguma tunyegeyemo ibintu by'amajwi by'amatravaye twamatuza tugatravaye amajwi ni byiza kandi Imana irabikeneye ariko
ndakwibutse ngo ikintu cya mbere Imana ikeneye ni wewe kuyiyegurira. Nukuri wewe kuyiyegurira, ibindi birakurikira wowe wayiyegurira. Kubera ubwo bwo kwiyegurira nicyo gisigura ubuzima bwo guhimbaza Imana. Kubera ko ntushobora guhimbaza Imana udahimbara. Yesu ashimwe. Ntushobora guhimbaza Imana utagira iki? Sinzi ko murabona indirimbo aho abantu baza ngo urukundo rwaratimbye, abantu iminkanyari mu maso bashavuye ngo urukundo rwaratimbye. Abo nyene baririmba ivyonyene bo bafise amabifu badakundana, nta bumwe ntaki. None izo ndirimbo zohindura iki mu mubiri wa Kristo? Zokizane? Yesu ashimwe. Hari ahantu rero yavuze ngo niho abahimbaza b'ukuri. Mushaka kumenya ngo nimba hari abahimbaza b'ukuri, hariho n'abahimbaza abandi b'ukundi uruhande rw'iki b'ibinyoma, sibyo? Abahimbaza b'ibinyoma bashira imbere ingabire zabo kurusha kubaha Imana. Turabyumvikana? Abahimbaza b'ibinyoma bashira imbere ingabire zabo kurusha kubaha iki? Nta nyota y'ijambo ry'Imana bafise, nta buzima bwo gusenga bafise, baganzwe na kameremere y'umubiri. Niyo baje mu gikorwa c'Imana bakwereka ko umviriza uratomboye kubaronka nimba baje. Reka ndabaha akarorero. Sinzi mu makorale yanyu muzoshake mu birabe mugira ama repetition ryari. Hari abashitsi musanga mugira repetition ryari. Jeudi sangapi? Sa 15h30. Nenda barongoye mwe. Mama. Abo bantu rongoye ubwisho kuzumvira y'Imana. Bose yo 15h30 barayubahiriza. Bose baroroha bakavuga ati icyangoye ni iki. Akona karoki wawe najabo ndongoye nuko. Haleluya. Haleluya. Suguca urubanza na karorero kakwereka ngo muri timu uratunze abahimbaza bo kuri bazi ivyo barimo n'abandi bahimbaza ibinyoma baje gutunganya ubundi. Umbirize rabo bantu. Nimba repetition ari 15h30. Bobo ari ububasha bwo gushikana saa 10:30 kandi nta jambo ufise umuvugisha nijisha kurakubwira ngo mutombore ko mwambonye n'ubundi naje. Abo bantu ntubakora ko, abo bantu ntibahanurwa, nta kintu na kimwe bababwira ngo bumve, bo bamatanye n'ingabire zabo kumva ngo jewe nubwo ntukorera ngano handi ntuhakorera. Nibwo buzima bubagira. Kandi bene gata mwe nabo bantu nimwibaza ngo nibitono vide bafise amajwi arengeye ko wibaza. Usanga baririmba neza ariko babuze discipline yo kuba bahimbaza bo kuri Imana ishaka. Haleluya. 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 Ho hari umumizishe nibara. Arakubwira ko muri ako karere mwomubura n'ishengero ryo carihomba koma shetani. Bamizisha muri ngaha nagomba ndabibutse. Dawidi murasoma makuru yiwe. Igihe yavuze inanga kwa Sauli, imwe zikamuvamwo. Ntabwo yari umuntu yifata kivuayu. Ni umwana yerezwe hariya mu ishamba, apwate ku buzima bwo guhimbara Imana. N'igihe yaza ibwami kuvuze kuwe piano, sibyo byakuri imwe muri Sauli. Hari amavuta y'Imana ari mu buzima bwiwe bwo gusenga no kunywana n'Imana. Akoze kunanga imhombi zigahunga kubera nta hantu hari amavuta y'Imana ngo imhombi ziresiste. Nibyo byaba muri Dawidi. Sauli akamura bataka gahungu nakande ntibigeze bamenya icari. Mwibuke na cagihe yaja kugwana bariko baramukengera babwiye ngo biriza ntimunzi
je nubwo ndi petit joueur hari igihe n'abandi mu ishamba hakaza ikintu nkaki atuhora yankoresheje biriya anye na Goliath na Kanyisase bende ati byo yirata sibindi hari ubuzima bwo kubaha Imana ya pratique ariko nubwo ubuzima bwakunaniye ugumurusha abarongozi usibuka ushaka mu nyongo bana bo batagiye baraduhemba baguhemba iki ushoboye iki ishengero nta mahera ariyo kubera ishengero si company ishengero si entreprise muranyumva ishengero si company ishengero si entreprise ishengero si savono ishengero n'ubwami bw'Imana kana shaka ndabibutse izi ngabire Imana yaduhaye ntiyaziduhaye ngo tuzikoreshe uko dushaka izi ngabire zimeze nk'agahuzu twatijwe umwanya wose ishaka yonyaka iyo ngabire haleluya reka ndabibutse uyu munsi bumpamagara kwa Evariste Ndayishimiye kwa perezida w'iki gihugu bakambwe ngo bienvenue ushizwe mu bantu bazara muserva president bandaze na madame yote bakavuga ati sabwe yohindura n'ingenda ati asheri wahawe promotion bene data nimba vyomeruko ku muntu kubera iki musuzugura guhabwa agaciro ko guserva umwami w'abantu haleluya umviriza ndiko ndaririmbira Imana ni ikintu ntari merita ni ikintu ntari nkwiriye nagiriwe ubuntu bwo guserva iki umwami w'abantu